urashobora kubona umunyabyaha akihisha ariko igitondo kimwe satani akamugaragaza abantu bose bagatangara ati wa mukozi w'Imana, wa muntu twara tubona avuga ubutumwa, wa muntu twara tubona asengera abagwayi, wa muntu twara tubona akoreshwa ibitangaza, nuko ameze. Nigeze kumva umukozi w'Imana abantu bakamuhurumbira ariko igitondo kimwe aragaragara, basanze ari umu homosexuel afata utwana ku nguvu kandi ari umukozi w'Imana. Bambwiye uwundi ngo yagiye ngo yugurura ishengero, hama akacazana abakobwa baza ngaho, umva ngo yateye inda abakobwa 12. Bakunzi bahore Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri umwizigirwa kuko we uri Imana ishigikira abagororotsi, kuko ariko wabisezeranye kutazokwigera wirengagiza Mwami Imana abana bawe. Wabivuze neza kuba pfumbase mu kiganza cawe kandi atana kimwe kibasha kubakurayo. Ariko abanyabyaha bo bafise amaherezo mabi. Rero mukunzi mwiza, ndasengera abera bose ngo bagire umwete wo kurondera Imana kugira ngo bazo baragwe umugisha wawe mukunzi mwiza, kandi baze baragwe n'ijuru. Rero kangura imitima y'abera bose iyo bari Mwami Imana kugira ngo bakanguke barondere mu nyonga hawe, ko ariho tuziga ibyiza byose bikomoka mu isi no mu ijuru. Mana ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ko abanyabyaha hariho umugisha badashobora gushikako. Haleluya. Umunyabyaha hari hadashobora kugera, hari umugisha adashobora kuronka, kuko niko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Reka dusome muri Zaburi igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 6. Haravuga ngo ababi siko bamera, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'imanza, canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Amen. Twarabonye ko umugororotsi ameze nk'igiti. Twarabonye yuko umugororotsi imizi yiwe imeze nk'igiti gishoreye mu migezi y'amazi. Ngo naho haba hari iciri gute, ico giti nticuma, ibindi biti byose biruma bikagaduka, ariko igiti cyatewe iruhande y'imigezi ico, naho abari muci, haba mu bugaragwa, haba hameze gute, ico giti kivoma ivyunyunyu muri iyo migezi y'amazi, cama gitotahaye. Rero n'umugororotsi yamatotahaye, umugororotsi yamatotahaye, n'abamubona bagatangara, yama n'amahoro, yama n'umunezero. Ariko umunyavyaha mwumvise ingene amera, ngo ababi ngo siko bamera, ngo ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Inge nkubwire, ni yanzu twavuga, inzu abantu barashobora kuyibona yubatswe ku musenyi, barashobora kuyibona isize amabara meza, bakabona isa neza, bakabona iyagayaga, ariko batazi ivyubatse iyo nzu. Ngo ibihuhusi iyo bije umuyaga ukaza, bakabona ya nzu iraguye. Rero n'abanyabyaha, urashobora kubona umunyabyaha akihisha ariko igitondo kimwe satani akamugaragaza, abantu bose bagatangara ati wa mukozi w'Imana, wa muntu twara tubona avuga ubutumwa, wa muntu twara tubona asengera abagwayi, wa muntu twara tubona akoreshwa ibitangaza, nuko ameze. Nigeze kumva umukozi w'Imana abantu bakamuhurumbira, ariko igitondo kimwe aragaragara, basanze ari umu homosexuel afata utwana ku nguvu kandi ari umukozi w'Imana.
bambwiye uwundi ngo yagiye ngo ngo yugurura ishengero, hama akaca azana abakobwa baza ngaho, umva ngo yateye inda abakobwa 12, yateye inda abakobwa 12, yihishije akihisha akigitondo kimwe uramenyekana abantu ukabona n'abantu baririmbye ugasanga aririmbye abantu bose bakuzuza bakanezerwa, ariko akorera amanyanga hariye, ariko umugororotsi we narababwiye ngo umugororotsi ntakangwa n'ubugaragwa, ntakangwa n'ubugaragwa kuko arazi neza isezerano afitaniye n'umwami wiwe. Abanyabyaha rero ngo mwumvise ngo ababi ngo siko bamera, ngo ariko ngo baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga, ukabona umuntu yari yarashyizwe hejuru, satani hagira nakureka kabisa, ukaduga ukagera hariya. Haleluya. Ariko igitondo kimwe ikakurekura. Umunyabyaha araherengetera, aragwa akagwa yubamye akaherengetera, akava kuri sene bakamwibagira. Ukabona abandi bantu nabivuze tugitangura, ukabona umuntu afise ibitaye, ukabona umengo n'umuntu ahiri, ukabona umengo n'umuntu, ariko ukabona umunsi umwe kubera ingeso mbi, igitondo kimwe ukabona agendera ku kabando, ukavuga uti none ujya ni wa wundi. Ni bangahe mwari muzi bari bafise ibitaye, ariko uyu munsi bagenda batagira n'ikinga bagenderako, baruzuye. Ivyaba Imana ntibirimo, ariko Imana ihagaze mu vyawe, igenda bikurikira, n'uruhererekane do generation en generation. Ibyiza niyo uri umunyakibi, ibyo ukora bibi bigenda bikurikira n'uruhererekane do generation en generation. Ariko umugororotsi vyiwe birarama, ariko umunyabyaha ngo birakamangana, biraguruka nk'umuguruka bigahera, ukibaza uti hajya harigeze ngo harabaye. Kubera iki ntarimbura ivyagezwe vy'Uhoraho, kuko ivyagezwe vy'Uhoraho bivuga ku muntu wari we wese, bivuga ku mugore, bivuga ku mugabo, bivuga ku mwana, bivuga ku muvi, bivuga ku muntu wari we wese. Haleluya. Ni gute umugororotsi yokorera ikibi umugore wiwe? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo akunde. Ntushobora kugirira nabo ukunda, ntushobora kubabaza ukunda, ntushobora guhisha ukunda. Ijambo rikavuga ngo umugore wubahe, ntushobora kureka kubaho ugukunda, ntibikunda. Kandi uzi neza ko ariko ijambo ry'Imana rigusaba, urarimbura ku kintu cyose, ukabera icyitegererezo abana bawe, ukabigisha ibyiza. Nta mabana bakubaha kugira ngo bashobore kurambira mu gihugu, ariko abanyakibisiko babikora. Uvanga umugore, unyegeza umugore agatuka umugabo. Nigeze kumva ka audio, ndavuga mana, none ibi by'ukuri nivyo? Umugore ariko yituka umugabo wiwe muri Canada, aramutuka. Nabajije ukantungikiye, none nta kakameme n'akamontage bagize ntibishoboka. Hari umuntu yotuka umugabo we gutya ati ibintu kuri, yaramututse ibitutsi by'abungere. Kibaza uyu ni umugabo wiwe baryamanye, bavyaranye. None ubaza ko uyo muntu ashobora kugira umuhezagiro w'Imana, ashobora kugira iherezo ryiza? Ntibishoboka. Uyu munsi hari byateye ukumva ngo umugore aringaniye n'umugabo. Genda umviriza muntu w'Imana, ijambo ry'Imana riravuga neza ko umugabo ari umutwe, umugabo n'umutwe. Isi iri kwikuraho amategeko y'Imana, ntujane n'iby'isi iri kwiravuga, ariko jana n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo ibyawe bigende neza. Kandi ku munsi w'imanza uzuseruke imbere y'umwami, ntaza kubwire ngo sinigeze kukumenya, ariko azavuga ati ngwino mukobwa wanje, ngwino muhungu wanje, uruhuke. Urumva ngaha ngo mwikoraniro ngo
ngo nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'imanza. Ababi ntibazohagarara ku munsi w'imanza, uzoja muri Gehenomu. Ariko umugororotsi azoja hehe? Azoja mu kibanza cyiza yateguriwe, aruhuka ahembwe. Imana idutabare. Ngo canke abanyabyaha mwikoraniro ry'abagororotsi, mwikoraniro ry'abagororotsi abanyabyaha ntibajayo. Mbega urazi ko bashobora no kwicira urubanza wenyene, bamana culpability. Ariko umugororotsi agenda yemye. Haleluya. Umugororotsi agenda yemye kuko nta kimucira urubanza. Imana idufashe. Ngaha ngo kuko azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Urumva inzira y'umugororotsi Imana irayizi. Inzira y'umugororotsi umva intambuko ziwe niwe azirongora, ngo ntasinzira ku murango no mwijoro kubw'umugororotsi. Haleluya. Ahora ari maso kuko ari umuteramyi wiwe. Haleluya. Ngo ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Ukabona umugore yagenda yemye, umugore ubona shokoje, umugore ubona berewe, ariko igitondo kimwe ukabona agashatsi karahengetse, cyangwa ukabona asigaye yambaye ikirato cyacuramye, ariko kare wabona agenda nyene creyo madame dushakosh tuverni amagaba hindura ku munsi ifaranga bamusesera, ariko igitondo kimwe byose bikarangira. Imana idufashe. Ivy'abanyabyaha bihera nabi, ariko iby'abagororotsi bitera bija imbere, ariko iby'umunyabyaha bigenda bimanuka. Uyu munsi uri hariya, ariko ejo uzoba uri hariya. Ndakwifuriza muntu w'Imana kuvayo, vayo aho uri ni habi. Haleluya. Vayo aho uri ni habi, ariko aheza harahari mu Mana. Haleluya. Haleluya. Umugororotsi agirirwa neza, ariko umunyabyaha aja mu mahonero. Haleluya. Inzira rimwe mujana mu mahonero. Haleluya. Ariko umugororotsi inzira arimwo imujana mu bugingo. Imujana mu bugingo. Kuko ivyo urimwo hinge nkubwira, cyaraho mpora nibaza ko iki Satani ahuma amaso y'abantu. Kubera iki tutigira ku bandi? Kubera iki tutigira ku batubanjirije tukabona ngo abaciye muri iyi nzira mbega barangije gute? Kuko turaza barangije nabi, kuko baciye mu nzira batubashije ijambo ry'Imana rivuga. Umugabo ugasanga arabaza umugore wiwe, ugasanga none wibaza ko uri kurababaza umugore arararira, wibaza ko Imana ishobora kuvyihanganira? Ntibishoboka. Nawe wa mukobwa uriza uwundi, uriza umugore, uriza umumama, uriza umuvyeyi, ukariza abana. Ese wibaza ko ushobora kugira umuhezagira? Ukubaza ko ushobora kugira umugisha? Abandi sigaye numva bataningo zabo ngo bariko bakurikira abagabo babaha amafaranga. Ayaye angahe? Ariko urugo rwawe abana bawe ukabasacrifice ukabata kubera ugufaranga. Abarundi Imana ibahezagire bahise n'izina ryiza ngo amahera. Ugata abana bawe, ugata urugo rwawe. Eske wibaza ko ushobora kuronka umuhezagiro? Umugabo agata urugo rwiwe, agata umugore we n'abana biwe. Eske wibaza ko ushobora kuronka umuhezagiro iyo uri? Eske wibaza ko ibyo bintu bishobora kwijana? Never. Ntibishobora kwijana, ntibishobora. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana ngo kanguka ugaruke, kuko umwami ateze ibiganza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Ndagushimira Mana ko wuzuye urukundo n'impuhwe. Ndagushimira ko wuzuye imbabazi, kuko nizo zatumye uduhana umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu, kugira ngo bamwizeye ntibapfe rubi, ariko baraga ubugingo budashira. Nemerera muhemu w'Imana ugendere abantu bose bazokumvira ijambo, abari mu nzira mbi bahindukire, abari barazimiye bazimuruke, kuko ni wewe twahawe, ni wewe twasigaranywe n'umwami Imana, kuko ni wewe utwigisha, ni wewe udukebura, ni wewe udusesa mu mitima yacu ukatwemeza icaha. Ndakwinginze rero wemeze umuntu wese yari mu nzira itariyo ahindukire, kuko umwami wacu ateze ibiganza. Munsi y'umusaraba imbabazi ziracyahari, mu maraso ya Kristo araceza kandi aracyatunganya umuntu wese aja mugana. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.